Rero mwiriwe neza mwese bakunzi ba Bubeti, gira fata akanya ndabereke ibintu bimwe bikunda kugora abantu muri Bubeti bakunda gusaba ngo application kandi ari ikintu coroshe, ndabereka uburyo butandukana no kwirirwa baruzuza application muri telefone. Ariko ikintu ca mbere twibuke gukoresha code parrainage akadege ni mu ndome nkuru. Iyi niyo code parrainage ya Bubeti ukeneye kuguruza konti utarayuguruza canke ugira ugururize umugenzi. Umuntu wese akubaje ati mbwira code parrainage ya Bubeti agira agure konti, uzomubwira ati andika ijambo akadege mu ndome nkuru. Okay. Kuvuga rero nshaka kubereka uburyo mwokwirinda kuza mwuzuza ama application muri telefone zanyu kugira ngo biborohere buri gihe utavuga ngo application yamperanye. Katubereke uburyo ushobora kubikora, tubibereke neza, ni ibintu vyoroshe cane gose. Murabona ngaha turafise link, iyi ni link ya Bubeti, iyi ni link yo kurondera application, ni link ya groupe WhatsApp, aha naho mushobora kuturondera. Nukuvuga ibi vyose mubisanga muri commentaire muyisangamwo. Mwibuka kugira s'abonner canke subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo video yose ije kuri iyi chaîne mube mu bambere mu kuyikurikirana. Iyi chaîne ni chaîne ibafasha gukora amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe. Reka rero tubereke ucuza ugakora ngaha kuri link iyi. Uyikeneye muyisanga muri commentaire, niyo commentaire ya mbere. Kandi link si ukuyikoraho gusa, uca uvuga ati iyi link ntegereza kuyibika kuko ndabona izomfasha. Nzoza ndayikenera mu kwinjira canke ngira ndayihe umuntu ko twaraberetse video ngaha muri chaîne ya YouTube, murabonamwo ama video y'ukuntu ushobora gukora konte, ukuntu utora application, ukuntu ugira depot, ukuntu tugura akadege, ukuntu dukora amakupo, ibintu vyinshi. Murabona rero ngaha ya link iriko iruguruka kugira ngo tubereke uburyo bwiza bwo kuvavanura na application birinda kutugora biturusha. Ngo application yaheze, ngo muri application iri ajuru, canke ukagenda kwuzuriza amatelefone. Abantu usanga bafise telefone idafise capacité nini ishobora kwakira ama application menshi, tubereke ukuntu ushobora kwarujistra. Si muri Bubeti gusa, ni link yose, imba link ari akantu kanaka uzoba uriko urakora bisaba guca kuri link buri gihe, tugira tukwereke ukuntu ugashira kuri ecran yawe, kuri ecran ya telefone. Ngeze ngaha canza nkakora ino hejuru aha kugira nkuremwo ivyo, ndakora kuri aka kwaho gasaraba nkagakora kugira ngo bivemwo. Murabona ko nagakozemwo, baca banyereka ibintu vyo kumenga ngira ngire konte, ariko ca ngaruka n'ubundi nkakora ngaho gasaraba. Hari igihe bino bitaza haca haza ivyo nkeneye. Murabona rero hano hejuru hariho ahaje so connect, ahandi s'inscrire. Jewe ngira ninjire muri konte, ngira kuri so connect apana s'inscrire. Kuvuga ivyo vyose ndiko ndagira naciye kuri link ngira nkore kuri so connect. So connect ndayikozeko. Baciye banzanira aho nshira za nimero za telefone zanje za Bubeti na ya modo pass. Kubera aha ni muri link nico kimwe na application. Kubera rero je vyabaye enregistré, canza meze nk'ugira vyandike ngaha. Murabona ko ngira mbere nk'ugira vyandike, baca haza konte yanje mfisemwo. Kubu ngira ninjire kuyi konte iyi. Ni kuvuga undi muntu ariko ninjirako ndamwereka. Iyi konti nkozeko haca haza imodo pass na nimero vya telefone vyose. Murabona ngaha ni so connect. Hari ukuntu bihora bica bibandanya vyitwara mugabo ngaha ca nkora kuri so connect. Reka ndakozeko. Aha rero ndiko ndabandanya kubereka indani nubwo ntari kubandanya bicuguruka gusa. Murabona nageze muri konti, kitwereka ko twageze muri konti n'ubutunzi tuba dufiseho kuri konti. Twagezeyo. Aha rero ikintu ngira ndabereke uburyo bica bigenda. Buri gihe yaba link yari yose uzokorako, nubwo atazoba ari iya Bubeti ari ibindi bintu ukeneye, ugikorako bizoca vyuguruka nk'uko. Murabona kitwereka ari muri site ya Bubeti, nguyu bubeti.bi. Ubutunzi twabuberetse. Ni ukuvuga uzoca uza buri gihe uza ukoreko utu tubungu dutatu, utu tuba turi iburyo. Link yari yose ndadukozeko.
utuburungu 3 nadukozeko, hama turabe ibikurikira. Maze kudukora murabona ko nadukozeko, uca ubona bino bintu babikuzaniye ni ku link izarizo zose siza Bubet gusa, wewe uzoca uza ukore ngaha ajouter à l'écran d'accueil. Nukuvuga ubwira uwajuteko kuri écran d'accueil ya telefone, ntiwirirwa urizigura urakoresha ama application. Ariko je na application sanzwe ndayifise, ca nza nkakora kuri ajouter à l'écran d'accueil. Aha nukuvuga ko ari mu gifaransa, iri mu congereza naho nyene uca ubona ingene biza, gusa gikuru uzobona naka ka esinya aka. Ca nkorako, nakozeko, maze gukorako ndarindira vyuguruke, ko ndabereka video. Iyi video ntabwo iba ndende kuko biroroshe. Murabibona ko vyaje biciye biza banyeretse ati ajouter à l'écran d'accueil bubet.bi. Aha ngize kuri ane no ndavyaniye, ca mbandanya kuri ajouter mbandanye. Ajouter ndakozeko, ajouter nukongezako, muca muvyumva. Nakozeko ndindire n'ubundi kuko ngaha simba ndaheza, ndaza kubereka neza vyagiye kuri écran ya telefone. Turindire bize kuko ntituraheza ngaha, tubirindire vyuguruke. Mbona umenga biriko birateba, subire nkore hahandi kugira ngo birya bize, kugira ngo tubandanye neza tekano ntangere. Ca nkora hahandi ajouter sur l'écran d'accueil, hama niyajouter turindire. Ndabona umenga biriko biragorana ariko birakunda, biraza gukunda. Ca ngira aha turabe. Bariko baranyereka yuko biri ankuru bimwe vy'ubwa mbere bitaragira no kurindira ko birizana. Turindire mpaka kuko haca haza iyindi ajouter. Iyindi ajouter niyo iciza, niyo ca dukorako bikaba birarangiye. Kare turindire iyo ajouter yindi, niyo turindira. Iyo ajouter ije niyo ca dukorako, hama bikaba birarangiye, tugaca tuyisanga kuri écran. Turarindiriye rero, kamanze ndabe yuko vyoba vyaje kuri écran, kuko ca turindira iyindi ajouter. Nubwo vyoshika iyinye ntize, twosanga yaje. Oya ntiraza, yije ibimeze nk'aka. Urabona hariho akantu ka Chrome n'aka anye, n'aka murabona hariko akantu ka Chrome. Ubu n'ubuntu mba nagiye najouter mubwo buryo. Turaba kandi n'aka hariko akantu ka Chrome, n'aka kariko akantu ka Chrome. Nukuvuga biza mubwo buryo, si kuvuga yuko murabona izindi application ko na application ya Bubet ndayifise. Application ya Bubet nayo nyene ngwiyi, murabona ko ata kantu ka Chrome atakariko, ubu bwose ata buntu bwa Chrome buriko. Hoho rero haca haza hariko akantu ka Chrome kerekana yuko ariyo uriko uragira ajouter kuye muri site. Kare turindire turabe kwiza, nitaza naho nyene nta kibazo. Nuko gikuru nariko ndabereka ingene bigenda. Nukuvuga ngaha rero biba vyagize, biba vyamaze gukunda. Ariko mu gihe bitaje nibaza yuko ata ngorane n'imwe. Ngira vyakunze kuko murabona yuko rya jambo batubwira ubu ntaririko. Rya jambo batubwira ngo twajute kuri écran d'accueil ubu ntaririko. Katurabe, ndibaza ubu vyakunze. Nubwo bitogira ariko nababwiye, mwabonye ko kaje ngwaka. Nubwo hataje kamwe ka Chrome kariko, kandi ko ari ya Bubet. Aka rero ugakozeko
ubwo nyene urabona ngaho ko hariho akaburungu mugabo ngaha atakariho, ubwo nyene uzoca uza urashikira muri konte yiwawe, nukuvuga gushima ko ariko haba hariko akantu nk'aka ka Chrome ko ngaha gusa katajeko, nuko rero hama ntibizobagora ngo none link tuza ndayikura hehe, link uzoza uyikura muri commentaire, ushobora guca unayikopya ukayibikira ukavuga ati reka ndayibikire, nivyo nashaka kubereka, murakoze.